hariho umugani Matayo yanditse mu gice cya 21 umurongo wa 28 haravuga ngo habaye abahungu babiri, umuntu yari afise abahungu babiri, hanyuma wa mbere aramubwira ngo ingo nagutume ugende kunkorera umurima w'uruzabibu. Hanyuma uwo muhungu wa mbere aravuga ngo eka singenda. Mugabo haheza kandi ngo aririmbura aragenda arakora mu murima w'uruzabibu. Hanyuma ngo abwira n'uwa kabiri ngo ingugende kunkorera mu murima w'uruzabibu. Ngo baravuga ngo ndagiye, ntiyagenda. Yashatse kubigisha iki ishengero ryari imbere yiwe, na twebwe turiko turumva uyu mugani mbega byo twigisha iki? Uyu muhungu yaravuze ngo singenda, mu yandi majambo agereranywa n'umunyabyaha. Niho Yesu yaciye ababwira ngo abatoza kori n'abasambanyikazi bari bazwi nk'abantu b'abanyabyaha, arababwira ngo bazobakanga kwitira mu bwami bwo mw'ijuru. Bagereranywa n'umuhungu yavuze ngo singenda, ngo bazobakanga gute? Kubera mu nyuma bo bahavuye bakitahura bakavuga ngo nukuri ndi umunyabyaha, umutoza kori jewe ndi umunyabyaha, umusambanyikazi jewe ndi umunyabyaha. Aba ngo bazobakanga kwinjira mu bwami bwo mw'ijuru abitahura, abirimbura muri bo bakemera ngo jewe ndi umunyabyaha. Atari bamwe b'abafarisayo mu mitima bavuga ngo jewe ndagororotse, jewe nta cyaha mfise, jewe bimeze neza, jewe ndi usenga iminsi yose, jewe urya igihe cyose tugiye imbere y'Imana. Ntihagire umuntu azoza yibaza ngo aragororotse. Urya uraza urashobora kwirirwa udacumuye mu bikorwa wakoze, ariko ivyiyumviro bigaca muri wewe, ukiyumvira ku muntu ukumvira mwase n'umutima wawe wose. Reka ico ni icyaha, kuko Imana iranka nikunda ko twankana. Yatubwiye ko ari urukundo, ko natwe dutegerezwa gukundana. Hariho ibica muri twebwe mu vyiyumviro, hariho igihe tudakora icyo tuba twategerezwa gukora Imana yatugombako. Aha ndiko ndashaka kuvuga igihe cyose tugenze imbere y'Imana, reka duce bugufi, ucishe bugufi umutima wawe usaba imbabazi, ntiwiyemere ngo urera. Kumbure ntiwasambanye, kuko dukunda kuraba ku vyaha binini, ivyo twita ko ari binini, ni ugusambana, ni ukwiba, ni ukwica, no kubesha. Turakunda kuvyita ko ari binini, ariko hariho nta cyaha gitoya imbere y'Imana, byose birangana. N'uwiyumviriye nabi mugenzi we, n'utakoze icyo Imana yamugomba ko atumviye ijwi ry'Imana, ko ari ry'Imana idusaba gukora iki canke kiri, ugasanga ntitubikoze, ntitwumvire ijwi ry'Imana, ugaca usanga rero twacumuye ku Mana. Nico gituma imbere yuko tugira icyo dusabye Imana ubaduce bugufi, ntuhave usanga wiyemeye ngo uragororotse. Uyu musore aravuga ngo singenda, unyuma aririmbura ati yamara ningize nabi, yamara nzoba nkoze icyaha. Hanyuma aragenda arakora.